Mvaye muko wo munyamuko. Urabona ibintu muri gukora. Urabona ibintu muri gukora mwebwe. Urabona ibintu muri gukora mwebwe mugiye kumara abanyamuhumuro. Urumva? Ndebera mata, ndebera ibintu ariko. Ndebera. Ino manuka, ndebera manuka meze. Ego shayi nanje nayibonye. Mbe monsieur, depuis ça naza kwambila wikale, mais nje bya bibi. Unataka tufanyisha accident kwa tembea mubisi tu hivi, hein? Na ule dado mwachie amane, sio kusumbua dada baba. Wewe byase wabidukangisha wowe. Urumva bamaze bene wacu abanyamuhumuro kandi bikozwe n'abanyamugokazi wowe ukumbira gutyo. Uririzwe iki wowe? Umva nta urarira iki wowe urizwa gutya? Amarira y'ingona gusa. Kanda mwebwe ndaya z'abanyamugokazi twe turazirambiwe. Urumva wowe nta nisoni mwebwe mugiye kutumarira abantu. Ubonye mko mnasema ni yanifanya accident. Ni bwanangu. Ule ngine ni mloko yangu. Alikuwa anamsindikiza ku masomo. Turamenje. Avuze ngo ujya mugabo w'umunyamuhomburo yari umugabo wiwe. Ngo nujya mukobwa bari kumwe ngo yari muri umuna atwaye ku ishuri. Ibaze cyo kintu dukoze. Iryo bara turabona. Shofe, mbwira ingene erega je message nari itanze ahantu hose. Mbwira ingene bafite message bamaze gupartage. Kuri status nanje abantu bagirege we. Isabara mu bikora. Muko mnayo kama habari nenda kambie kushinda bise mko ndani. Na inapomlaka kushinda bombi. Mnayo mnafanya sasa. Kitu mona mnapasha jua mbele upane information wala mbele upartage information. Réfléchir kwanza unatafute partager juu ya nini? Maana kwako naona vile vya mzuri papa. Bien unafanya biko vitu vya bien. Mna tia vitu ku internet. Sorry, mamba wale. Jinyamazi yako dada, pole dada.